twavuze rekomandasiyo ya mbere kugira état des lieux exhaustif n'ingene ishyirahamwe yifashe mu mpande zose. Ubugira kabiri kugira un plan de redressement qui inclut d'abord le principe d'évaluation des performances basées sur les résultats, hanyuma gukurikiza amategeko n'amategeko arayagenga igihugu, arayagenga ishyirahamwe nk'uko bibwirizwa kumera, hakajamo no kwegeranya amadeni yose ufitiye. Muri plan de redressement mumaze kwipanga neza niho hazovamo ikurikirana, mbega abakozi baragabanywa, mbega ishyirahamwe rirafutwa cyangwa rirabandanya ribaho. Turayafatanya rari kugira ngo ashobore kuronka agahenge kumwe twagirasoje rero ibyo bina gute. Iyo plan de redressement rero ibwirizwa kutwereka neza intumbero zirashe kugira ngo ishyirahamwe imbere. Nukuri bifatanya mu kwegeranya amadeni yose ayo sosiyete afitiye, yaba yaba privé yaba ya leta. Icyo tubemereye amadeni ya leta tuzigura tuyabariye yose, tuyabariye usigonta yuko muzokuruva yuko ayo madeni